hari abambwiye yuko hari bari bateguye bati niyaba ari karavuga ijambo ryo gusezera ari abantu tumurase duce dusuka mu kinogo bajanirana. Hanyuma maze gushikayo umushikiranganje wa mbere Antoine Duwaye yari yantanze gatongi kwera yagiye nini ndege. Turi mu bucagucagu bw'umunsi wa 20 mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 mu nkambi y'abateshejwe zabe bugendana mu ntara ya Gitega. Abagabo bitwaje ibigwanisho bateye inkambi imaze bica abasivile barenga amajana 3 mu masaha make ya gusa. Bugendana yari hejeje gucika ikibanza c'amarira n'agahinda. Mu minsi 3 yakurikiye ubwicanyi, President Sylvestre Ntibantunganya yafashe urugendo rumushikane Bugendana mu ntumbero yo guhoza bari babuza ababo. Ariko amaze kuhashika aka kanya ko kubahoza ntako yigeze aronka, yakira mishavu ridasanzwe. Abantu bari bababaye cyane maze baramiyamiriza, baragumutse bamutera ivyatsi, amabuye n'ibindi bashobora kuronka ngaho hafi. President Ntibantunganya yahise ahungishwa yurizwa kajugujugu asubira Bujumbura. Mu minsi 2 yakurikiye yahise atembagazwa ku butegetsi, maze President Buyoya abaragarutse ku butegetsi inyuma yo gutsindwa mu matora yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993. Mbega ubu bwicanyi bwabereye Bugendana ubwo bari bwo bwatumye President Ntibantunganya atembagazwa ku butegetsi? Ni kubera iki leta yiwe itakumiriye akakabi kabishe mu gucungera umutekano w'inkambi y'impunzi? Ibi kugira tubitahure turasubira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 kwigandagurwa rya President Melchior Ndadaye. Ariko imbere yuko tuhashika raba ko afyonza subscribe canke follow. Tout le monde constate que le processus démocratique a été ruiné. Il faut le repenser en tenant compte de tout ce qui s'est passé depuis 1993, en tenant compte des réalités du Burundi, et ce à travers un dialogue national ouvert à tous les Burundais sans exclusive. Mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1990 Uburundi bwatwagwa na President Pierre Buyoya. Uyu mu president yarahangayikishijwe n'amategeko mashasha yarazanywe n'abafashe ibihugu bya Afrika, duhereye ku gihugu cy'u Bufaransa, ibanki y'isi n'ikigega mpuzamakungu FMI. Aba bategeka ibihugu kwemera politiki y'imigambwe myinshi na demokrasi, maze President Buyoya abishira mu ngiro yemera imigambwe myinshi. Imigambwe yarigize imisi ikorera mu kinyegero yaranyegurutse, maze hategurwa amatora yabaye muri Ruheshi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993. Amatora aje gutsindwa n'umugambwe Sawanya Frodebu, umugambwe wari wasize imbere Melchior Ndadaye. Frodebu oye! Pepe oye! RPP oye! Bashinga ntaye bapfaso ni gwaruka nk'abantu baza kubabwira ngo mudatoye muhorona ngo hazoba ingwano. Ndazi ko ari niko ruvyino baririmba aho baciye hose. Iryo niterabwoba. Mbega iyo ngwanoga bazoza baporona basigaye bari kurusha ibangana gutya nibo bazoza gutera ingwano ku miliyoni 5 zirenga z'abarundi bishakira amahoro. Noza gutera iyo ngwanoga. Nibayitera nibatse uwo muriro turi miliyoni 5 tuzowuzimya, tumaze kuwuzimya tuce tubaboha. Nuko tubizi President Melchior Ndadaye yatwaye amezi 3 gusa, kubera ko kwigendekerezo rya 20 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 yaragandaguwe ivyakurikiye intambara yagejeje Burundi ahantu habi cyane. Abahutu n'abatutsi barasubiranyemwo, benshi bahunga igihugu, abandi begeranirizwa mu makambi y'impunzi, harimo n'inkambi y'Ibugendana yegeranirijwemwe bari mu bwoko bw'abatutsi bari bahunze intambara yakurikira urupfu rwa President Melchior Ndadaye. Uyu mu president amaze gupfa yasubirijwe na Cyprien Ntaryamira, nawe nyene yaje gupfira mu gitero c'indege ya President Juvenal Habyarimana w'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994. Vyari bibabaje ku Burundi kubera ko ntivyumvikana gupfisha aba president babiri mu kiringo kitangana n'umwaka umwe. Sylvestre Ntibantunganya yari umukuru w'inama nshinga amateka, yafashe uburongozi aba president w'imfata kibanza. Muri ivyo bihe bitari vyoroshe, abarundi bakomeje kwicana hagati yabo,
maze ubutegetsi bwa Sylvestre Ntibantunganya burananirwa guhagarika ubu bwicanyi. Mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yabereye Arusha muri Tanzania mu kwezi kwa Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996, ubutegetsi bwa Sylvestre Ntibantunganya bwasabye ko abasirikare b'akarere boza mu Burundi gufasha gukingira umutekano w'abanyagihugu. Yararambiwe no kubona abarundi yatwara bamupfira mu maso atakintu na kimwe ari bukore. Yanasabye kandi ko hoba ibiganiro vya bose ndetse n'imigwi yagwana igatumigwa maze amahoro arama akaboneka mu Burundi. Inyuma y'igihe giti inama ya Arusha ibaye, ubutegetsi bwa Sylvestre Ntibantunganya bwagize ubwoba inyuma yaho hiciwe abanyagihugu mu bwoko bw'abatutsi bari bahungiye bugendana mu nkambi y'impunzi. Prezida yoba yaraburijwe kwashika kugira hoze imiryango yari yabuza ababo ariko abirenga karagenda. Hari amakuru yari yamenyekanye ko Prezida Ntibantunganya aza kwicwa muri uyu muhango wo gusezera abari bapfiriye muri ibi bitero bya Bugendana. Ibi yari yabwiwe akavyima amatwi, yaravyiboneye n'amaso yiwe aho yahakwa kwicwa maze ahungishwa vuba na bwangu. Harabaye impari ubwa mbere mu nzego z'umutekano, bamwe bati ntugende, abandi bati nabirabe neza. Hanyuma rero haragira je mfata ingingo nti ndagenda. Cyo gituma mbere twagiye duteba. Koko nshitseyo nzanga hari abateguye tuvuga uko biri, hari abateguye abantu kugira ngo baze kuntera ivyatsi, kuntera ibiki. Mbere kuri ubu bari bateguye no kunyica ko ashobora kunyicira hariya. Hari abambwiye uko hari bari bateguye bati niyaba ari karavuga ijambo ryo gusezera ari abantu tumurase duce dusuka mu kinogo bajaniranye. Hanyuma maze gushikayo umushikiranganje wa mbere Antoine Duwaye yari yantanze gatongi kwera yagiye nini ndege. Jendi baza yuko abasirikare batwara kajugujugu narimwo bari bakibabizi. Kuko bashitse iguye bagumije imiryango yuguruye. Kandi mbego yagumite gitatanya numva neza. Nukuzoza kuri ubu General Nkubusi kuko niwe yari mu bayitwara. Hanyuma nshitse babonye batamwe kuntera ivyatsi. Ubwo wese afata tera. Je ndavyitegereza ngira uwarongoye abasirikare. No baracari Imana imheza cyo yakoze neza. Ubu n'umukoronere mu gisirikare cy'igihugu. Kandi ushaka kuvuga ivy'ubwoko n'umututsi. Namubwira nti ntihagire umusirikare n'umwe muri abasirikare biwacu aza kurasa. Tuzatugiye mu mutego. Ndamubaza nti none uwo ofise nk'imodoka ya Blende ngaha atoya. Hanyuma nti rero babwira abasirikare banje bantware buhoro banshikane ku ndege. Turashika ya ndege baba dereva bayikuraho ngaho yuguruye ntibugaye barayitwara. Hanyuma turenga gatonyi tugenda mu gisanze hamwe iragwa barugara neza cyo twongera turabanduka gahi Bujumbura. Barakoze neza kuko nkiyo hashika bakanyicira hariya wibaze urudavagi rwari kuhabera rw'inkoho. Abasirikare bancunga, abasirikare igihugu bari ngaho, erega n'abarobere bari ngaho bateza ko bari mu karere ngaho, bose bari gucatangura kurasa. Iyo ngwano yari kuza yiyongera ko bari bapfuye. Ubutegetsi bwa Sylvestre Ntibantunganya bwari mu marembera. Abasirikare b'akarere yari yasavye ntivyashobotse ko bazanwa, ndetse ibintu byakomeza kuba bibi cyane gushika naho umutekano wa prezida utizegwa neza, ariko guhungira muri ambasade y'Abanyamerika. Hano hari kwigenekerezo ya 2023 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996. Inyuma y'imisi ibiri kwigenekerezo ya 2025 mu Kakaro uyu mwaka, akagwi k'abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Sylvestre Ntibantunganya maze Petero Buyoya baragarutse. Bill Clinton yari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise yiyamiriza iyi coup d'etat, ndetse n'umunyamabanga mukuru wa ONU hamwe n'uburongo ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika
nabo nyene bateye ivyatsi y'ikudeta. Perezida Buyoya we yizeza abarundi n'amakungu ko yaje guhagararira igihugu cari gifise inzego ziri paralize, inzego zitari zigishoboye gukora na cane cane ngo zihagarike ubwicanyi bwari ko buraba mu gihugu. Yijeje abarundi ko agiye kubandaniriza mu nzira ya demokrasi mu kunywanisha abarundi, hakaba ibiganiro bihuriwemo na bose ndetse n'imigwi yagwana ikumvirizwa maze amahoro akaboneka mu Burundi. Agishika ku butegetsi yahise ahagarika inama nshinga amateka, ahagarika ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992, ahagarika n'imigambwe, ashiraho ubutegetsi bushasha yavuga ko buje guhagarika akajagari kari mu gihugu. Namugiye kugira iki kugira ubwo bumwe koko uje imbere y'abashaka. Le conflit ethnique au Burundi continue. Je ne me fais pas d'illusion qu'il va terminer demain. Ce sera un long programme pour résoudre. Kwigenekezo ya 31 mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996, Perezida Buyoya yagenye Pascal Firmin Mila kuba premier ministre. Uyu mugabo nubwo yava mu mugambwe Iprona, yava mu bwoko bw'abahutu, ivyahaye icizera abatari bake ko mu vy'ukuri bijanye n'intwaro y'ubumwe Buyoya yari yaremeye ashobora kubikora. Kuri uyo munsi nyene wa 31 mu kakaro yarusha muri Tanzania mu nama yahuje ibihugu by'akarere, hafatiwe ingingo zitari nziza ku butegetsi bwa Buyoya. Ibi bihugu vyafatiye ibihano by'ubutunzi ubutegetsi bwiwe, maze igihe bise ambargo kiba kiratanguye. Igihugu ca Tanzania nisho caje kwisonga cugara kivuko ca Kigoma ndetse cugara n'amayira yose yacishwamo ibitoro byinjira mu Burundi. Si Tanzania yonyene, kino gihugu cumvikanye na Kongo hamwe n'u Rwanda vyugara imbibe zahana n'igihugu c'u Burundi. Uburundi bwa Perezida Pierre Buyoya bwari busigaye ari bwonyene bwirebanga nk'agati kari mwibenga ry'uruzi. Ibi bihano vyashegesha Uburundi gushikaho Pierre Buyoya yemera kuganira n'abego na politiki y'u Burundi. Ibiganiro byadushikanye ku masezerano ya Arusha yasinywe ku igenekerezo rya 28 Nyandagaro umwaka w'ibihumbi 2000. Ariko nubwo amasezerano yarasinywe, imigwi yagwana nka Paripeutu, FNL na FDD yakomeje urugamba gushika ku igenekezo rya 16 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2003, aho umuhari CNDD-FDD watera umukono ku masezerano yo guhagarika intambara, amasezerano yatugejeje mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2005. Umuhari wa nyuma wasinye amasezerano yo guhagarika intambara n'umuhari FNL Paripeutu nawe wateye igikumu kuri aya masezerano mu mwaka w'ibihumbi 2006, ariko aya masezerano ntiyaja mu ngiro kubera harimo ivy'uyu muhari utigeze uhuriza ko leta y'u Burundi, ariko wandira kuragondozwa usinya amasezerano ya Burundu kwigenekerezo rya 4 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2008, maze intambara Burundi bwari mu maze imyaka 15 birarangiye. Iyi ni intambara yahitanye ubuzima bw'abarundi benshi, igihugu kirasambuka, maze iterambere twari twarageze ko risubira inyuma nk'ibirenge. Abasesanguzi batari bake babona ko Burundi bufise kahise karekare bwategerezwa kwigira ko mu kubaka kazoza, maze bukirinda gusubiramwe amakosa yagiye arangwa n'abanyepolitike bamwe batigeze bipfuriza ineza igihugu c'u Burundi. Wakoze kubana nanje muri iyi video, fyonda like, subscribe canke follow, hanyuma dusubire mu bindi biganiro.